Chambe na mbere narashimye Imana cya kabiri ndavuga ni Imana iyi ni amasezerano wambwira yuko nta muntu utazokoresha kugira ngo ushitse umugambi wawe ubugingo bwanje ndavuga yuko umuntu aririmba sekira kugira ngo afate umwanya wiwe ngo yumvirize indirimbo za gospel sisi cyane ni ikintu kigoye cyane amacaza agusupportinge yuko aho ugeze cyangwa umuririmbyi cyangwa wowe Beni aho ugeze umenye yuko dernièrement cyangwa derrière toi hariyo une génération wanakutegemea wewe kabisa umuntu novuga wa wundi babana Karamata na Rebecca ivyo vyumvira ntvyiragira cyangwa uracari mu byerekeye kwiteza imbere by'umuziki cyane ntavyo urasengera Imana ibigufasha mwana ndabisengera everyday by the way buri gihe cyose Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru shima kibezenera. Bishya muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurira mwe bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bure mugani w'abandi. Yes, uno munsi rero nuvuga twatewiteka twagendeye nuvuga n'umuvuga butumwa abijije mu muziki akaba yitwa Rebecca Metusela. Kumbere araza kucegera vyishiko vyerekeye indirimbo yiwe nshasha ariko gusohora. Yes, ni indirimbo yitwa Yisesenga, ni indirimbo ifise nuvuga amajambo meza, amajambo yubaka. Kubona bafise ibibazo kumbere yaragize bafashe ko turabibonye no mu commentaire abantu benshi cyane byarabashimishije kumbere turashobora kumuha umwanya Rebecca Metusela akabaramutse. Rebecca biti ni sawa irazane cyane gose za siku poa ndugu yangu shabiona ashane nepa nawe waravyibushe bre Rebecca dore ko ikiganiro ambwira yuko avuye kora exam no musi navyagenze gute ubu bon nari merutse muri stage narahejeje ni bien warahejeje yes kumbura reka turagera ivyerekeye umuziki about na Metusela n'indirimbo yiwe rero Ayisesenga. Yes, ni indirimbo wisesenga kubera kisenga kwanza senga nariko ndahamagarira abantu gusenga bivanye na situation hariyo ama situation twisangamwo buryo bwinshi butandukanye duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye mu miryango rero nariko ndahamagarira abantu kutaruha basenge n'ahandi tubironkera inyushi zose ibibazo byose dufise ni gusenga. Yes, kumbure ari abantu bataratahura no munsi nuvuga gusenga bigenda gute gushaka no munsi umuntu ntatahure gusenga akamaro ko gusenga bibe bivuye kuki mbega yukuri iki kugira ngo amenye agaciro ko gusenga ubutaramenya hama igihe kigeze hariyo situation wisangamo ukumva yuko uri obligé gusenga kurondera Imana agaciro kari mu masengesho navuga yuko ari n'inzira imwe iduhuza n'Imana uri wenyene n'Imana yawe ukamubwira ukugura umutima ugasuka umutima wawe imbere y'Imana ukayibwira umva yuko amasengesho ari très important cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu urashobora kuvuga yuko udasenga uyu munsi mugabo ejo uzosenga. Yes, kumbure ari abantu bataratahura nivyo gusenga ariko Rebecca kubwira ati hari igihe hazogera avuga ati birakwiye ko nsenga birakwiye ko mpamagara wandemye birakwiye ko mpamagara nuvuga wa wundi amenya uko jewe mvyuka amenya uko jewe ndyamye. Yes, kumbure ari abantu bavyifuza ariko bakabura uko babikora bo bigenza gute gusa nucu utangura ubwo nyene utangure kuzurasenga deze nivyo ukunda utangura 5 minutes même 2 minutes wavyutse Mana ndagushima ngene wangiriye ubuntu bwo kubona umunsi amen ezagira umunsi wanje amen uko nyene ni pole. Yes, kumbura urumva yuko icyatumye aririmbana cyane gusenga urumva yuko akubwira yuko hazogira igihe urondera Imana ko turavye n'amasanamu turavye clip ya Rebecca nyene turabona n'abantu benshi bari mu bibazo bitandukanye ariko mu nyuma uwo urabahamagarira gusenga nawe nyine waratinze nuvuga muri nk'umuntu yariko araba muri ivyo bibazo urahamagarira abantu gusenga. Yes, nuvuga muri rusangi ni indirimbo washimye kwiswehora ifasha abantu muri societe gusenga gusa canke awari ufise indi nuvuga objectif
oya nari nkeneye yuko ifasha cyane cyane y'ubutumwa bwiza busohotse ukeneye yuko ushikira abantu imitima itandukanye yego ni objectif ya mbere wari ufise iya kabiri niyo gusenga rero gusenga Giskumbure urabona yuko abantu bariko barayakira nkuko Rebecca yari yavyifuza yuko abantu bayakira feedback zimeze gute muri rusange je ndashima Imana nge no gushimira abantu vraiment bice no ma commentaire nabonye yuko abantu bagiye barakira neza donc barabivuze byukuri sinidoga ahubwo naratangaye Yes, ni indirimbo tubona yuko ihagaze neza twisunze tukaraba novuga ku vyerekeye ibikorwa bya mbere nuko abantu ko arayita mu mwanya mutoyi gusa turabona ko ari indirimbo ifise novuga ama views menshi cyane ibihumbi 6 biko tuko byaba abantu novuga mu bihumbi 7 novuga yasohowe itariki 17 z'ukwicenda ariko turabona yuko bihagaze neza muri rusange. Yes, kumbere ni giki ugiye gukora gitandukanye n'iki gikorwa wakoze Rebecca? Tumubone Rebecca hanyene canke tumubone ku yindi level? Ni giki Rebecca agiye gukora? Bitega ibintu byinshi cyane bitega ibintu byinshi cyane kandi surprise n'ukuri Yes, kumbure twitege bishasha kuri Rebecca bitandukanye na Senga no musi yaduhaye yego ku ruhande rw'amasanamu byose amasanamu ndirimbo yego bime n'amajambo na lyrics Yes, kumbure tuvuge ko ari clip yawe ya mbere oya ya kabiri kuri YouTube ariko zibiri nyene iya mbere bayakiye nk'inyene rero gusohoka iya mbere byari bigoye kubera ko nakoreye muri style kwanza abantu batamenyereye style ya classique haba no mu kwandika nari deep cyane wanditse ibintu nyene biri deep bigoye gose utabanjije kwicara uyumvirize neza ushaka kwita ibintu birimo igiharuro cyinshi cyane kandi yarabaka Rebecca yizi igiharuro scientifique oya ushira muri ibiharuro muri music oya ico gihe rero nari nkeneye yuko abantu banahura bamenya Rebecca ninde ashoboye iki voilà yego ya kabiri ni Senga ariko turabona kumenga Senga abantu bayakire neza cyane ko turabona n'abaririmbyi baririmba novuga profane secular barayipostinze naratanga cyane waragize icyo wereka ko wabishimye cyangwa wavuga ati ntimuyirabe gusa mu supporting kubera nzi kuririmba ahubwo mukurikiza ibyo naririmba gusa ica mbere na mbere narashimye Imana ica kabiri ndavuga ni Imana iyi ni amasezerano wambwira yuko nta muntu utazokoresha kugira ngo ushitse umugambi wawe ku bugingo bwanje ndavuga yuko umuntu aririmba sekira kugira ngo afate umwanya wiwe ngo yumvirize indirimbo za gospel sisi cyane ni ikintu kigoye cyane amacaza agusupportinge ni ikintu kigoye cyane ashira igikorwa cawe kuri platform ziwe voilà ndavuga yuko iki ni cyakindi Imana yasezeranye ukurumva kabisa hama ndavuga ni kimwe mu gikorwa bariko barasupporting cyane ni kimwe mu gikorwa navuga ni hazogera igihe tugira ubumwe kubera ko je vision yanje cyangwa indoto yanje nuko twugera kure turiko turatwara drapeau yacu igihugu cy'u Burundi ego yes na cyane kumbure urumva yuko Rebecca afise vyavyimvye guteza imbere igihugu ego yarafise igicumviro cyo guteza imbere uvuga ijambo ry'Imana ariko urumva yuko afise nakagatima ko guteza imbere uvuga igihugu cacu biciye muri bwa butumwa bwiza atanga biciye mu muziki ariko nizere ko feedback si mu Barundi gusa n'abantu bo hanze bamaze gushikira ego bakavuga ati we makali sana we Treli kuru sunzo bibi kumbure kuko après ibinyi nibindi vyiza yace yuguruka Yes, kumbure kaje kwanza urashobora kumpa akanya kumbere nkashimira kwanza staff yawe y'abantu bawe kuko je nakumenye kwera abantu bawe cyane akajambo gatwe ku bantu bawe nuvuga Rebecca my family Imana ibahezagire cyane kubera ko nibasinzira kubera Rebecca n'abantu mu maso y'abana b'abantu baboneka yuko ari bato mugabo ndazi imbere y'Imana ari abantu bahambaye cyane kandi bakomeye abantu ntibafise moyen iri so novuga yuko yagutse cyane mugabo ibyo bafise birabakwiye donc muri bijya bike bafise kitanga bakabiza yuko wabonye iyi clip bisigura yuko baritanze bikwiye kandi urabishimira yes kandi bakubwira ati umuntu n'abantu
ubutunzi Imana yamaye n'abo bantu. Reka kumbere tubashimire kumbere umuntu yatabye kwanza ndakumenya kwanza wewe nzimo babiri ariko yari inshuti ya bose ariko ndazi harimo nabandi hakaba harimo na Fefe kumbere navuga nibo bantu ba mbere novuga yuko batumye tumenya na Rebecca nga muri Buja Hit kumbere uzuko mubashimira abo bantu cyane hari nabandi ariko nyuma hari abandi benshi reka kumbere reka tujye ku gikorwa cya Rebecca kumbere arashobora kutubwira mbega Rebecca ni clip tubona isa neza yatwenze neza turabibona uricheka muzuri kweli c'est bien vraiment biri tuvyumva yes ariko turabona umenga harimo ibintu bimwe wamenga uko kintu menga nivyo menga warigeze kubiba unangorane urumva ni ibintu bimwe wagendura kintu menga byarabaye menga n'ubuzima wigeze gucamo byagenze kutugira ngo acting nkuko novuga Rebecca je icyambere na mbere ndakunda ku acting ndabikunda sana guhera nkiri muri secondaire nagakiye by'ama sketch théâtre rero ntivyangoye vraiment yes kumbura ati rero sivyo nabayemwe ariko kubera yuko nakuze ndabikora byaranyoroheye ubuzima bumeze nkuko natinze ngaho yasubwo nabayemo amvuga ati subwo wabayemwo ariko ni kubera yuko wakuze ubikora nuvuga wimenyerera ku ishure yes kumbura turabona c'est bien ariko arantu hamwe vuga ati sasa mbona ondire barakusukuma sa ondire umukobwa sindi nka kiva ehera byagenze gute ngaha nivyo mwamubwiye agire canke yararengeje kuvyo yiteze ko yigira aba director bamubwiye yuko ategerezwe kwerekana sura ariko umenga agira gukubite yarabikoze nyene ntavyo ubona yarabikoze ndetse usubije inyuma ngaha hari umukobwa hari umukobwa yararenganya mbega quelque part hari umukobwa non usubije inyuma bana Wana uyu mukobwa yarakangutse yibajije yuko bankubise voilà ariko bo yarabikoze neza ariko nivya bino kubwira ati ifu ko kintu nuvuga kiba interesse mu bantu ufuko mugikora nka reality kibe nkaco kibe nk'ukuri ariko ukuri guhishije mu kinyoma siko none ariko byarabaye ukuri Rebecca bari musukuma akasikia mama yako sa ariko izindi feedback naronse mu nyuma nuko muri nuvuga nuko tarose mabianse nuko warakomeretse no muri clip ariko nituzi hari hehe byagenze gute bwire komereke waraguye waranyereye hari he ahanyene gitangura nga anye subiza inyuma okay aha aho nyene waranyirenga naranyereye ndagwa kwatiririka mbaga kure cyane yego vraiment naraguye ahandi naho nari nashe ndahura n'ujya mu mere arasunika indobo irankubita yes kumbere navuga ati ni za ntambamye kunze guhura nazo ariko kubwo gukunda akazi ugasanga ikikorwa kibaye ciza yes kumbere birakunze no gushika ugasanga umuntu akora ategura ikintu akanitaba Imana ko ari accident ashika muri ibi bintu ariko Imana aragukinze nizere yuko iyo utanga ibikorwa nk'ibi urusenga hapo arakwamene uyu muntu burya nakiri umufaga Rebecca irawe kwiba umusenga mu numwe mu ba mama bandetse bakureze ni warezwe na mama wawe jewe nararezwe na mama na papa mugabo umubanyi yaragukurikiranira hafi mbyeke impanuro cyane narakunda no kurari wiwe ni je ndamwita nka mama wawe afise abana bakuze kuri wewe canke afise abana bakuze kuri uno mwanya rero Rebecca nimba atari muri bakobwa banyagize imyaka yawe Rebecca ageze ku myaka ingana sozi seba Rebecca ndabira kamerari sijora kweli ndavuga imyaka yawe akogagabana rero kwanza ngenda bimenye mais c'est empêché Jux je ngira mbazi iki kibazo n'abakobwa benshi maze kukibaza ntibatubwiriye nyinshi kubera iki mudakunda kubivuga oya zogenda baze nos ancêtres bose abakera niko bimera na mama yari biguhanura uzobivuge genda baze mama wanje na reka komere tifate gutyo ariko ndakuravye ndabona umenga ntukuze cyane uracari muto nugwa nko mu myaka novuga 20 ans 21 ans 22 ans muri iyo myaka yes kumbure uracari muto ariko twizere yuko Rebecca atazo kwigira debukigwa azoguma dubikorwa bimeze neza cyane
cyane duhura n'ibintu byinshi cyane intambamyi kumere nk'intambamyi kuze guhura nazo Rebecca adashobora kwibagira bwa ati je naho nzohagera ko ntanga impanuro mu bantu canke shinge nta mu byerekeye career yanje y'umuziki ibyerekeye career yanje yo gutanga ubutumwa bice mu muziki nzobivugamo ni ibintu nyabaki bikunze kugushikira vuga ati murahura n'intambamyi nyinshi tandukanye uburyo cyambere uburyo aba sponsors mu buryo nkuko nakubwiye yuko muri staff yiwanje nivyo nabantu bitanga mugabo uburyo sikirenga hama tuba dufise ama projet menshi twokora ariko kubera uburyo bigapfa ibintu byinshi bimwe tugahagarika tukavuganira reka duhitemo dukora iki kintu muga muri je mbafise ibintu byinshi ngomba ikonokora bitwara uburyo bakambwira hako tuguma uko reka dukora igishoboka ibikunda yego namba myigira kabiri mu byerekeye kuririmba ntibikugora oya support mvyerekeye support mu kwamamaza no vuga ko branding ibizina ryawe ku branding ibikorwa byawe biroroshe mvyerekeye amamenyesha makuru kuturumve ko ari birimvye bamwe babyidoga amamenyesha makuru by the way reka nshimire umuntu wese adu supportinga kandi asupportinga baririmbyi batandukanye kubera ko ico kibazo turacagifise vraiment ngaha mu Burundi cyane aho naje kubona umuririmbyi wo mu Rwanda no umujournaliste pardon mu Rwanda bon naratangaye ndavuga ni abi wacu bariko baranka gusupportinga mais nkaca ntangazwa n'umuntu wanze akagusupportinga atacu wamuhaye ataki ntamuzi ndashobora kukwereka kuri Instagram yiwanje donc ahejeje kugira niho nace ndamukurikira ndamwandikira urakoze cyane Imana iguhezagire aranyankuraje arambwira courage uzoshika kuri kabisa reka kumbere tuvyizere bakubwira ati igikorwa ciza kiridanda zarebe niba bazashaka kubikora Imana izobigukorera cyane yes kumbere reka tuvyizere gutyo Rebecca tugiye ko agiye gukora ibikorwa byinshi bitandukanye kumbere nigiki Rebecca abwira novuga abantu bamukurikirana n'abantu bamusupporting ikintu novuga cyane je ndakunda gutanga ama message uko avant yuko dutangura igikorwa twako turaganira menye yuko aho ugeze cyane umuririmbyi cyane wowe Beni aho ugeze menye yuko dernièrement cyane derrière toi hariyo une génération wanakutegemea wewe kabisa ukurumva sasa fata ugerageze ukore ico ushoboye cyose mu gukwega iyo generation kubera ko umunsi uzogenda bazoguma bavuga wa muntu yabaye formé na Beni cyane Rebecca cyane umuririmbyi kanaka kugira ngo ivyo vyose tugeze kuri etape yo kuvuga ni development y'igihugu hari abaririmbyi usanga ubona kutana we piko fasha kufika wa muntu wafashije akaguserukira hanze y'igihugu urukurumva c'est ton honneur kabisa so mubandanye mu supportinga mubandanye mudushigikira abafisi ico bashaka guterera juste ama Instagram yanje ruguru platform zawe novuga Instagram Facebook Twitter hamwe na YouTube channel twibutsa ego ni Rebecca Metusela hose nibigoye Rebecca Metusela ushaka kwandika Rebecca Metusela novuga kuri Instagram novuga kuri Facebook hamwe no kuri Twitter urayikoresha TikTok urayikoresha sindatangura kwego utayikoresha cyane ni abantu baririmba sekila cyane oya ni abantu bose n'abantu bagose barayikoresha yeskumbure Snapchat nayikoresha ukoresha novuga Instagram novuga Twitter hamwe na Facebook hamwe na YouTube channel yeskumbura ashaka kumandikira hose novuga kuri izo platform wandike ko Rebecca Metusela ariko Rebe akuze ariko Rebecca yakuze ifoka tubwira atubwize ukora ati mbega ryari tuzojya umuceri kuri Rebecca cyo kintu duheruka naki kubaje ucumbwira ati umuceri kuvyerekeye novuga mu byerekeye amashure wakuze warutubiko kuriga c'est bien ariko nivyerekeye novuga umuntu novuga wa wundi babana karamata na Rebecca ivyo vyumvira ntaviragira cyanke uracari mu byerekeye kwiteza imbere by'umuziki cyane ntavyo urasengera Imana ibigufasha mwana ndabisengera everyday buri gihe cyose ndarenze ko Rebecca guhamagara atawagira bagati Rebecca genda bakurabe neza oya je ndabisengera buri gihe cyose mbyutse ndavuga ni Imana umuntu wanje ahari umuzigame mugirire neza umuhezagire
kabisa. Rebecca ndagushimire cyane. nawe nagushimiye. Ibibazo byose nabagire Rebecca nicaye yibuka. Ibibazo byose birakubaje nicaye ikibazo kiwe yibuka. Wambajije hehe wababaye ngo ndakubwira. Ica kabiri intambamye nkunda guhura nazo. Urakoze cyane. Kumbure urumva yuko iyo umuntu bazi ibibazo araba ahantu nuvuga aba interesse cyane, kutumva yuko wewe ibyo uri interesse cyane ivyo ibikorwa byawe. Kandi uzokwame gutyo. Ari abandi bavuga ati wambajije nk'umusheri wanje ngo ari hari nivyo ninde kwambwira ariko Rebecca urumva ari target ibikorwa byo big up sana Rebecca. Kumbure tuzosubira inshallah bari kuza kubona bene kuri micro behind camera nuvuga ari Juma Professional. Rebecca ndagushimira ubundi. Reka nandi ndabashimire ndashimiye Buja hit. Imana ibahezagire. Imana ihezagire buri muntu wese akora muri ni company. Ndabona Imana iguma yagura vraiment. Imana yagure kandi. Yes kabisa kandi Imana yagure nuvuga no mu bikorwa bya Rebecca Metusera turifuza yuko tubona navuga 1 million hari yakuri ziga views turabona ko ari 600 c'est vrai. Ani yagitangura kandi turabona yuko afise 1k ya subscribers ariko turifuza yuko yoronka 1 million canke imiliyoni canke miliyari z'aba subscribers ko turifuza yuko abarundimzi bacu batera imbere biciye mu nzira baba baciye musubira na Rebecca. Amen. Nibagire rero kugira subscribe kuri channel ya Rebecca Metusera hamwe no kuri channel ya Buja TV dukiza novuga ibihumbi jana by'aba subscribers kuri baturonke ya Silva mwamwifuza ko turonka. Amen. Ciao ciao.